indongozi. Nukubera akarorero abandi atari kubatwaza amanyama. Ubugira kandi Pawulo nawe nyene yarabaye umurongozi mwiza. We yavuga ngo, usomye mu cete ca mbere yandikiye Abikorinto 11 umurongo wa mbere, we yavuga ngo munyigane nkuko nanje nigana Kristo. Mbega nk'indongozi turumva twohagarara imbere yabo turongoye tukababwira iryo jambo, atehe ni munyigane nkuko nanje nigana Imana, nigana Kristo. Ni munyigane mu kuvuga neza, ni munyigane mu ngeso nziza, ni munyigane mu rukundo, ni munyigane mu kwizera. Ayo n'amajambo Pawulo yahanuye Timoteyo mu cete yamwandikiye ca mbere igice ca 4 umurongo wa 12, aramubwira ngo ntihagire uzokugayira ubusore bwawe Timoteyo, ariko ubera bizera icitegererezo mu vyuvuga, mu ngeso zawe, no mu rukundo, no mu kwizera, no mu mutima utanduye. Izo nizo mpanuro yamuhaye, ariko nawe yari icitegererezo vy'ukuri. Yarababwira barongoye, ni munyigane nanje ndafise uwundi utawo hejuru yanje nigana, bikagenda neza. Imana rero dushoboze kwigana Imana, twigana Yesu kugira ngo ibikorwa bigende neza. Usomye mu cete nyene ca Timoteyo igice ca 3 n'amajambo nyenicubahiro yatuganirije kwejo ajanye, ariko arababwira ko bakwiye kuba ivyitegererezo. Yarababwiye yuko babategezwa kuba ivyitegererezo mu kutaba kumugayo, mu gutunga umugore umwe, canke novuga mu gutunga umugabo umwe, kuko n'abagore b'indongozi barahari kandi ugasanga barafise abagabo ku ruhande mu binyegero, canke abagabo bakagira abagore ku ruhande mu binyegero. Ariko tuba ivyitegererezo mu gutunga umugore umwe, mu gutunga umugabo umwe. Tuba ivyitegererezo mu kutarenza urugero, mu kwitonda, mu kuganza ingeso zacu, mu gukunda gutanga indaro, mu bwenge bwo kwigisha. Tuba ivyitegererezo mu kutagira umunoho wa vino canke kuba abasinzi. Ivyo ntibibe muri twebwe, ariko tuba ivyitegererezo mu kwirinda umunoho wa vino, mu kwirinda kuba abasinzi. Tuba ivyitegererezo mu bugwaneza, tuba ivyitegererezo mu kutitoraguza, tuba ivyitegererezo mu kutaba inkunzi y'amahera, kuko kuba inkunzi y'amahera n'umuzi w'ibibi byose. Niko Pawulo nyene yavyandikiye Timoteyo, yuko gukunda amahera ari umuzi w'ibibi byose, kuko umuntu ashobora guhemuka, kugoka kubwo gukunda amahera, kubwo kurondera amahera. Umuntu ashobora kwica umuntu kubwo gukunda amahera, gusambana, kwiba, ibiturire n'ibindi byinshi abantu bakora kubwo gukunda amahera. Rero tuba ivyitegererezo kubwo kutaba inkunzi y'amahera. Tuba ivyitegererezo mu kuganza neza wo mu miryango yacu, mu kubarongora neza, mu kubaganza. Ivyo nyene icubahiro muribuka ko yatubwiye yuko uravye abo mu rugo rwawe ashobora kubona yuko uri umuntu yoshobora kuganza neza n'abandi bantu. Kandi mumenye yuko burya baraturaba, abantu baraturaba. Abana bacu iyo baja tutari kumwe bararabwa, bakaraba ingeso zabo. Umutambukanyi wawe iyo ari ahantu ari wenyene baramuraba, bakaraba yuko uko bimeze. Rero baratwihweza nk'indongozi. Nico gituma rero ahubwo kuba indongozi tuba duteretse ahantu bituma abantu baturaba ari benshi. Nico gituma rero dukwiye kuba ivyitegererezo muri ibi byose Pawulo yahanuye Timoteyo, ahanura ishengero. Tuba ivyitegererezo. Reka dusozere duhanurana nk'uko Petero yahanuye ishengero, natwe duhanurane muri aya majambo twasomye. Tuyigiyeko nimuze twigira imigabo twese hamwe nk'indongozi, turagira ubusho bw'Imana twahawe kurongora, tuburagire tutagoberewe, ariko tubikunze nk'uko Imana igomba. Ntituburagirishwe no kurondera inyungu mbi,
ariko tuburagire tubikunze rwose, kandi ntitubaragirishe gutwaza amanyama, tubabungabunga ahubwo tuba ibyitegererezo byabo, uko tugenda, uko twifata, uko tuvuga, tuba ibyitegererezo mu buryo bwose, baturabiye ko nabo bakore neza. Ariko Pawulo ntiyahanuye abakuru gusa cyangwa indongozi gusa. Usomye ku murongo wa 5 muri aya majambo nyene badusomeye, yarahanuye n'abakiri bato, arababwira ngo mugamburukire abakuru b'ishengero. Aha rero turi nk'indongozi, hariho abariko baranyumva hano, hariho kumbure n'abatwumva ku buhinga ngurukana bumenyi. Nk'indongozi ufise aburongoye, nagira mpanure abari munsi y'uburongozi bwawe, umuntu wese ari munsi y'uburongozi kanaka agamburukire abamurongoye, agamburukire abarongozi biwe, kuko ahabari cyangwa ahaturi ni mwebwe. Abari munsi nta wuze ejo ashobora kuba ari wewe uhasubira. Mwige mugamburukira ababarongoye uyu munsi, kugira ngo namwe ejo nimwahagera baze babaragamburukire, baze babumvire, kuko icyo ugomba ko bazogukorera nawe gikore bicitwa uyu munsi. Ugamburukira abaganza, nubaba bidodombera, nubaba baguma bakritika gusa, oya, ariko wumvire, ugamburuke, kugira ngo nawe ejo niwahasubira nawe baze bakugamburukire. Ariko bitabaye ivyo, ukaba uguma avuga kumbura negura, nawe ejo niwahaja bazokunegura, ukaba uwo batunganya ibikorwa nawe ntubibemwo, nawe ejo niwahaja ntibazobibamwo. Icyo ugomba ko bakugirira nawe uyu munsi uburagikora kugira ngo ubitange. Nuko rero tugamburuke. Yarahanuye n'abandi bose, aravuga ngo twese dukenyere, abarongorwa n'abarongozi, twese dukenyere kwicisha bugufi kugira ngo dukoreranire, kuko Imana igwanya bibone, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Twese hamwe urabaganza, twese dukenyere kwicisha bugufi, imitima yacu ibemwo kwicisha bugufi imisi yose, aho tuzoba turi hose tugire kwicisha bugufi, kuko Imana iragwanya bibona. Ugwanijwe n'Imana, mbega uwundi yo gutabara ninde? Imana ikugwanije wowe ugowe cyane, ko barakaga gahambaye. Kubw'ibyo uce bugufi, ahubwo Imana izozira gushira hejuru mu gihe gikwiriye. Uciye bugufi Imana iragukunda kandi akaba ariyo igushira hejuru. Nuko rero twese hamwe tuba baciye bugufi. Ikindi nk'impanuro numva notanga n'amajambo ari mu cete Pawulo yandikiye abigalatiya 6:9 havuga ngo twame dukora ibyiza ntiducike intege. Ndongozi nziza, twame dukora ibyiza dukoresheje ububasha twahawe, dukora ibyiza. Ububasha twahawe nibudutere gutwaza abantu amanyama, oya, ariko budutere gukora ibyiza. N'ubuntu bugiriwe guhabwa ububasha, uzoca uvuga ngo ubu bubasha nzobuvyaza umusaruro abandi ndabakorera ibyiza, kandi ntarambigwa, kuko harabo uzokorera ibyiza ntibanagushimire, harabo uzokorera ibyiza ntibabibabare, ariko ubikore utarambigwa, udacika intege, kuko igihe gikwiye kigeze Imana izobiguhembera. Imana yo mwijuru nibahezagire cyane, dukore nk'abazi ko bazohembwa n'Imana data wa twese. Apana iyi mishahara turonka cyangwa ikindi cyose wohabwa, oya, dukore nk'abakorera Imana, kandi tukaba tuzi ko ari izoduhemba. Yo yihemba neza, iraharura umwanya dutanga, igaharura ingufu dutanga, ivyo abantu niboshobora kubihembera. Ikaharura itirurara, ikaharura uburuhugira uduga umanuka, urira indege ugenda ugaruka, ivyo Imana izobiguhembera. Kubw'ivyo rero dukore nk'abakorera Imana, ntiducike intege, tubandanye dukora ibyiza. Imana yo mwijuru ibahezagire. Murakoze.